ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya kudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya kure. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'Abanyamerika, ku mugabane wa Aziya, w'Afrika, w'Abanyaburaya, abari ngaha mu bihugu vy'ibibanyi, mu buraruko mu Rwanda, mu burengero muri Kongo, mu buseruko muri Tanzania, mwese mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndasubiye kubaha mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho utumbereye. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, inyuma yaho umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yaraye ahaye umubonano abakuru b'ishengero Ekereziya Gatolika, abasenyeri hafi ya bose bagize amadiyoseze yo mu gihugu cacu c'Uburundi. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye akaba yaraye abakiriye iwe ku Kirimba. Umukuru w'igihugu yifuje guha umubonano abo basenyeri bivanye n'uko hari amajambo bagiye bashikiriza, amatangazo baciye bagenda basohora bashira ahabona, amatangazo atandukanye yagiye araja ahabona y'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye, amatangazo yagiye arashigwako umukono n'abasenyeri ba Ekereziya Gatolika biyamiriza ivyo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yariko aragira. Ayandi matangazo bamwereka ko batifatanyije nawe, bamuha impanuro zikomakomeye cane, ariko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yari yaciye yanka izo mpanuro yagiye arahabwa n'abasenyeri. Abapatiri nuko baraciye bagenda bashikiriza amajambo akomakomeye cane bamuhanura. Abapatiri batandukanye baravuze ibitandukanye, vyose vyaboneka ko umukuru w'igihugu yaciye yanka kumva izo mpanuro yariko arahabwa n'abihebeye Imana, na cane cane ko vyaboneka ko umukuru w'igihugu atariko arigenza neza mu ntama, baca babinyuza mu majambo y'Imana, haba amajambo inkuka z'imisa zasomewe mu ntara ya Makamba muri diyosezi ya Bururi, inkuka z'imisa zasomewe muri Regina Mundi ngaha mu gisagara ca Bujumbura, ahantu hagiye hatandukanye ngaha mu gihugu c'Uburundi. Abasenyeri bagiye barungika ubutumwa, vyumvikana ko uwo babaga babugeneye ari nyen'icubahiro umukuru w'igihugu Evarisito Ndayishimiye. Vyageze n'ubwo abasenyeri bashirako umukono, baterako itangazo ku butumwa bari bageneye umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi Evarisito Ndayishimiye, ariko Ndayishimiye yari yaciye avunira amatwi mw'ibiti, aho atabasha kumva izo mpanuro yariko aragezwako n'abo basenyeri. Kuri ubu ngubu arabona ko ibintu vyayangaye. Abo Ndayishimiye yari yizigiye bari abategetsi bategekana, abajenerali batandukanye, abajenerali bakomakomeye cane. Kuri kino gihe yatanguye kubona ko abo bajenerali arizo ntovyi za mbere zitoba igihugu, aribo adakwiye kwizera nk'uko amakuru agenda abivuga, nk'uko na Ndayishimiye ubwe nyine abishikiriza, akerekana ko inshuti ze, abo bagendana, abo bakorana, abo basangira, abo bagendanye kuva kera arizo ntovyi. Ng'abagabo b'ibicocoro, abagabo bakomakomeye cane bagenda mu bijipe bikomakomeye bihenze bizimvye cane, abo yahaye ibibanza bikomakomeye cane nizo ntovyi zimutobera.
Umukuru w'igihugu rero mu gutahura ivyo vyose ngo niho yoba yaciye afata ingingo ikomakomeye cane, iyo ngingo ikaba ari iyo kuraba ukungene ashobora kwivanako abo bajenerali batandukanye, ashobora kwikurako izo ntovyi zose. Kuri ubu ngubu arabona ko abo kwizigirwa n'abihebeye Imana bonyene. Usivye abo bihebeye Imana, yaraye ahamagaye bo mw'ishengero rya Ekereziya Gatolika, nawe ubusanzwe ni umwemeramana wo muri iryo shengero rya Ekereziya Gatolika. Arakunda kuboneka ku munsi w'Imana yitavye inkuka z'imisa mu makereziya atandukanye ari imbere y'abapatiri n'abamusenyeri batandukanye aho baba bari, nawe ntasiba misa. Ikindi kandi umukuru w'igihugu yemera ko Uburundi ngo bashize Imana imbere, ariyo bahaye ikibanza ca mbere. Igihugu hama umukuru waco canke umwami uwugitegeka akagira ubwa gatatu. Ivyo rero biraboneka ko Ndayishimiye atabandi bo kwizigira, aho uyu mupasiteri yari yizigiwe cane, uyu ni Isitori Mbayahaga, yari umwizigirwa cane muri uyu mugambwe CNDD FDD, aho habaye ibikorane, hagize ibikorane vya CNDD FDD, niwe yaba afise iya mbere mu gutanga inyigisho, na cane cane ko uyu mupasiteri Isitori Mbayahaga ari umupasiteri akunzwe cane n'abenegihugu benshi bivanye n'impanuro, ivyigisho agenda abashikiriza. Ivyo rero nawe uyu pasiteri Isitori Mbayahaga vyaramurenze, aca asaba umukuru w'igihugu ko agomba kunyeguruka iyo yari yinyegeje, ngo ko igihugu kidatwarirwa mu rutara. We yaciye avuga amajambo akomakomeye cane, abona ko umukuru w'igihugu yinyegeje mu rutara kandi igihugu kiri mu bihe bikomakomeye cane, ingorane zihanze abenegihugu. Izo ngorane zari zikomakomeye cane, harimwo ubukene bukomakomeye cane, ibifungurwa vyarazimvye, ingorane nanone yari ikomeye cane kwari ukubura igitoro, kuko nico cari cateraga ivyo vyose, koba ukuzimba kw'ibidandazwa ngaha mu gihugu c'Uburundi, bivanye n'uko ata kuntu vyashoboraga guhanwahanwa canke ngo abadandaza bunguruze ivyo bidandazwa vyabo bishike ku babikeneye canke ababirondera. Ivyo vyose rero umukuru w'igihugu yari yaciye arumira, araruca ararumira nyine, ntiyagira ico ashikiriza, aguma mu gacerere. Bamwe batangura kumubwira ko rero agomba guhaguruka akibonekeza, akagira ivyo ashikirije, na cane cane ko imyidogo y'abanyagihugu yari myinshi cane. Ni mu gihe umushikiranganji wa mbere Generali Gervas Ndirakobuca batazira Ndakugarika yahamagajwe mu nama nshingamateka, bakamubaza ibibazo ari kumwe n'inama nshikiranganji yiwe, abashikiranganji nyine ubwo ni leta arongoye, ariko umushikiranganji wa mbere akaba yaraciye abura ico yishura. Yaciye avuga ko atanyishu afise ku bibazo yariko arabazwa, cane cane ibibazo bijanye n'igitoro. Igitoro nico cari ingorane ikomakomeye cane ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Ivyo vyose vyatumye abenegihugu batangura kugumuka no kubaza aho umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yoba yinyegeje, ngo agire ico ashikirije kuri izo ngorane zari mu gihugu, na cane cane ko umushikiranganji wa mbere wiwe yari yatanguye kwishura abenegihugu ko atanyishu afise z'igitoro. Ni mu gihe umukuru w'igihugu yaje avuga ko
abo bose bishura ivyo ari bo nyene banyegeje igitoro, ari bo babuza ko igitoro cinjira mu gihugu c'Uburundi, bityo bigatera ingorane z'uko igitoro gikena ngaha mu gihugu. Kugira ngo amakuru mwene nk'aya aza gushikira, fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza, canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa n'agahwane.